guhishurirwa nukuronka amajambo ava ku Mana, nukuronka ubutumwa buva ku Mana. Ikigira kabiri kiri muri iri jambo rivuga ngo kwitondera ibyagezwe, kwitondera amategeko. Uyu murongo rero tuwusangamwo ibintu bibiri kandi byankenerwa cyane kandi bijana cyane. Birakwiye ko tugira guhishurirwa, birakwiye ko tugira guhishurirwa, ariko kandi tukongera ko kwitondera amategeko, tukongera ko kwitondera ibyagezwe. Ari amategeko y'Imana, ari amategeko y'igihugu, turakwiye kuvyongerako hamwe no kwishurirwa. Iyo hatari guhishurirwa, iyo tutazi icyo Imana ivuga, tugenda uko tubonye, dukora ibyo dushaka. Iyo tutazi icyo Imana itugombako, umuntu agiye agomba agakora ibyo agomba kubera atazi ngo Imana imugomba kwiki. Burya mu kubaho kwacu kwa misi yose twari dukwiye kubaho duhesha icubahiro izina ry'Uhoraho kugira ngo tugendekere neza, ku neza yacu tumererwe neza. Haleluya, haleluya. Iyo tutumviye ibyagezwe, burya naho nyene ntitumererwa neza. Tutumviye amategeko, amategeko burya iyi Bibiliya yuzuyemwo amategeko y'Imana, ivy'Imana idutegeka kubamwo, kugenderamwo. Mu gihugu tubayemwo kirimwo amategeko, kandi mwaba mubona yuko umuntu atubahirije amategeko arahanwa, arahanwa. Bisigura ngo nta mahirwe agira kubera arahanwa, abafungwa bagafungwa, abahanishwa amande bagahanishwa amande kubera batumviye amategeko. Guhishurirwa rero tukamenya icyo Imana igomba birakenewe cyane, tugaca twongera ko kumvira amategeko. Aho tuzomererwa neza, mu gihugu tumererwe neza, mu ishengero tumererwe neza, umuntu wese ku ruhande rwiwe mu buzima bwiwe bwa misi yose amererwe neza.